izina rirarondegwa kabisa ashaka izina ashaka filime kiro nk'abantu ambe urazi ko filime ishobora gusuhuka babonye mujya mutama cyangwa bakabona mujya mukoga bashobora kuvuga ati bya bintu byo bubeshi batubeshe ntibashobore no kugira gushika n'abantu bavuga ati abatama batumari abana ahandi bakavuga ati bana wabatama bagezweho cinace niyandikira mbere ku statistics turondera amahe harabari n'ibyo menshi baguye mani bari hit sana ahubwo tegura kazoza kandi usanga ari byo mbere yagiye ku kibuga c'indege ujya mutama kwere ukuntu yatambuka cyane mbango yitwa Bitege yego uravyumva ujya mutama ntarimwo muri iyo movie kandi abantu bariko baridoga ati kubera iki uwo mutama atari muri movie hari n'abantu bo hanze bidoze ati twebwe aba diaspora bariko baradufatana twebwe bariko badufata fo kwa ducafuza kwe costume ujya mugabo yarayambara ukamengo yamumitse Wama unumu diaspora kwe. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day, another blessing. Nundi musu dasanzwe n'andi mateka dasanzwe kongera kandi kubana namwe. Nitwe Captain namugarukanye kandi ku yindi nshuro MC MARCARD bivanye na scandal zimaze imisi zikoreza vugwa higa nino ku mbuga ngurukana bumenyi iyo haje ikintu kiriko kiravugisha abantu benshi ku mbuga candamwigira MARCARD nk'umusesanguzi akomeye cyane dufise muri industry y'umuziki w'Uburundi. MARCARD ndakura mu kije tonto. Yo ndakabona mu kije man ndamutse n'abakunzi bino TV jemeze neza bari hanze bari mu Burundi abarahagiye hatandukanye ku isi yose je ndameze fresh namwe meze fresh. MARCARD tugigwa ko man scandal ni nyinshi scandal ngoma mbona ku mbuga ngurukana bumenyi kuri page yawe kuri page z'abandi bantu ndabona yuko hahiye hasubiye gushaka ku rubuga hahiye nuko bimeze turahaturiye hahiye nera arahaturiye no migeme tumaze imisi turiko turabona mariage aba diaspora FC MARCARD yo man hari post imeruka kubona kuri page yawe uriko ura postinga cyangwa uriko uragaragaza diaspora yakiriwe na NELLA avuye hanze y'igihugu mu nyuma ngo ntivyari ibyo ngo bwari ububeshi ivyo bintu bimeze gute ga MC MARCARD kijya kintu kimaze kukibona canke ivyo bintu bizana niki kintu vyungura muri entertainment y'u Burundi niki kintu vyonona kubona yuko umuntu ashobora kuza kuri kamera akatuzanira umutama akamwita mu diaspora ku kibuga c'indege ngo wiriri warara agarondera umumenyesha makuru bariko bakora content mu nyuma bakashasura kandi kuri TV ngo twariko turabesha kugira ngo ibikorwa byacu bicemwo bifise ikintu vyungura muri monde yacu ya entertainment. Yo jewe sinayinzi ngo yitwa NELLA ikiniki ndabimenye ubu nyene ikiniki sinayinzi izina giyo cyane kubera mu bantu nzi muri entertainment nubwo ko nagiye kumubona ujya munsi nabwo nari nzi vyakora iki ariko rero ikintu cabaye wavuze ati twarigeze kubona ku mbuga wabishizeko nabonye abandi bantu bari kubara ikiniki navuga ati none abatama batumariye abana kweri twera bafise inota ariko hari umuntu acana telefone aho hanze arambwira ati MARCARD umuntu murabe neza nta mu diaspora afise fresher zemeze uko naho ibaje hanze ashaje naho ibaje hanze apigitse gute uraza kubona akantu kaga fresher abantu uwo muntu kweri siwe burya nanje ndagira amakengo mu diaspora kweri aba diaspora muri izi usanga abantu kubera ngira amafaranga zijyanye amazi nk'uko mujya uza gusanga nyine hari utundi tuntu amavuta mu mubiri mujya mu diaspora urabona ko yumutse yitwa Bitege urabona ko mengo ari umutse umengo yirira ibintu bigumye ikona ko mengo nta gasosa ashiramo navuga ati nta mu diaspora hariya hanze bagiye ibintu nyene ibintu nk'ivyo naho bukenye usanga watagase rero je ubwanje sinibaze ko ari ikintu nyene bikoro babesha ikiniki ukabone kumengo ibintu nivyo bigisohoka bikija habona ku kibuga c'indege umuntu akemera kare ama taxi arazimvye ku déplacer birazimvye mugo umuntu akemera kaje ku kibuga c'indege kugira yandike izina gusa kugira ikintu cyo gisohoke kironke abantu bazogikurikirana mane numva ko uwo muntu
arashobora kuba yibaza ko hari ibintu ari karakiza mugabo uje kubwanje ko ndayibona ko urumva simvuga amanje mu maremare ntivyari ivyo ntihari inkuru y'ukuri mugabo abantu benshi rabavuruze mu mutwe babona ko ari ivyo ikindi naco ujya mu papa urumva arakuze numva ngo no muntu yikorera imizigo eske ni namba asubira hari ahantu kwikorera imizigo bizoherera he kandi race ku marezo sociaux iki ibintu nk'ivyo hanze babikoze naho bahanze kure umuntu nk'ujya umukuye ahantu hari yikorera imizigo hari ibintu wateguze cyo umukorera ntazasubira hari mu mizigo ariko namba zo gusubira mu mizigo wewe namba bavuze yitwa Nella ujya mwigeme yitwa Nella namba ari warakoze icyo kintu menye kuri ya muntu atakintu wamutegurira nk'ibotika azodandaza canke iki kugira ntasubire muri biriya uzomwica gusa ujya mukobwa ni n'umubosi Nella afise amafaranga Nella n'umubosi burya ntiyobura amafaranga yo kumugurira kioske canke alimentation canke umugambi Nella ntiyobura aya mafaranga uravye ingene yambara uravye ingene yifata muri quartier bamwita misi afise imodoka y'ubwoko buke afise imodoka y'ubwoko buke sindabona neza na neza imodoka yiwe ntiturahura ari mu modoka bisigore ntayafise rero ikintu ndavuga uriya mu papa nawe abi wabo hari gazobona ati nambara ukuntu ndamubona biranka ko yataye umuryango akacamanuka buja kurondera inoti hana arakuze mugi wabaza ngo mwavuga ati titwarabonye ku marezo society wahora hanze zani inoti twarabibonye hari gihe bazoifata hose riema rero mugara kandi kantu yamuteguriye nk'umugambi iki ntasubire kwikorera imizigo byo bari fresh ariko namba haba beze nibyo sindavyanse kugira ngo ategure filme nibyo niko numva ngo gutegura filme uriko icyambere yisha abantu mu mutwe turakundana turi mu rukundo wamaze kubica ico rero bivyara ejo hirya ejo umuririmbyi azogwa mwibarabara tembe agira isanganya umuntu agina film agira isanganya babi posting bacavuga ati nahazo bavunisa ukuguru ni base ndiko ndabesha abantu muri ko murankurikirana hazoba ikintu gikazi ko twofasha umuntu kiniki sintanga amahirya ni base ravumva rero base simbi Jembo ni cyari gikenewe ni kwari guca muri bujya buryo kubesha abantu. Oya ariko twarabonye n'amafoto yambaye kanzu ya mariage. Barakoze ikintu bararengeje. Ni bararengeje man. Beze zirabaho umugabo. Si byose wewe byose man twogira kanzu ya mariage. Si byose twogira base. Turabe ahubwo ntivyata ku muziki nawe ugasanga umuririmbyi hari ibintu bibaye chef atamumenga umuririmbyi ibintu akoze ni base cyashitse kuma mu base ya base irarenze ni ya mbere kwemerwa kugura ugakotesha ibishundi ugakotesha amabage ukagira iki iri zina rirarondegwa kabisa ashaka izina ashaka filime kiro nk'abantu ambe urazi ko filime ishobora gusuhuka babonye mujya mutama cyangwa bakabona mujya mukoga bashobora kuvuga ati bya bintu byo bubeshi batubeshe ntibashobore no kugira ahubwo vyize jewe nibaze barabaza abantu babakuriye mu bintu vya entertainment wana twitro imaze mwigihe je nabitanguye ndi umwana man naragiye mu muziki ndaririmba narafana abaririmbyi naragiye mu biki bu DJ ubu ndumenyesha makuru ndo mu MC rero ntuzubu nyene nk'umuntu yadutse ushaka ku giye muri entertainment no shaka ku bantu babaze no kora iki ntibishobora kunyicira rero cyo ndavuga ashavuga ati jewe ndashaka ku film yanje irabwa ndiko ndacinzira gacu usanga arayishe ahubwo kiya kintu cari kuba na film aho nyene gacisohoka commentaires zari nyinshi cyane commentaires zari nyinshi bamwe baravuga ati mbega bizogenda gute ku muntu kuzokumwizera ujya mukobwa ati mbega abo n'umugabo arashaka utazomwizera ibintu azokora n'umugabo yiwe arashaka utazomwizera tumugo demu yoshobora no kwiriza yoshobora no kwikomeretsa bumva ariko ejya bezera ni ya mbere hari induzi ngaha mu Burundi man gushika n'abantu bavuga ati abatama batumari abana ahandi bakavuga ati bana wabatama no bagezweho cinace niyandikira mbere ku stati turondera amahera ibintu nk'ivyo nandiho ejo hirya ejo ni twasaza tuzoronka abademu beza bafite imyaka 16 n'indwi ariko harabavuga ati strategy zo gukina movie ngo biri mu bintu byafashije ngo industry ya movie kuko
ngo ni yarashoboye gusamaza abantu benshi icyarimwe. Mbega ko yabikoze kandi bikaba hesi kuri ujya mu kibano bishobora konona iki mu kibano cujya mukobwa, kuko cyaramaze gusirikira ntagifata bisi, nta na bisi bukomyema, nta na bisi ashobora gufata. Ubu yabaye umusitari yamamaye cyane. Oya azoyifata urazi gituma ubu star canke base canke bintu nkabije bimara ndaguhaye nk'ukwezi man wibagirwa kanya gato. Rero ntazafate ngo je ngo ntimaka taxi namba tamuduka afise canke iki nico cica abanyamuziki man kuva komeye ngo abantu bamenye iki niki no kubwira abantu bazwi niko ravyumva bacunga imiduga y'abantu bafise amazina ariko baguma bacunga imiduga amani y'abantu bozana imiduga y'abantu kandi babandanya ku kazi kandi bazwi gusumba uri kuravuga ngazwi man. So ntimuze mushe kuba mu buzima mudakwiriye kuva kumengo wabaye boss. Kuba boss si kumenyekana, kuba boss ni noti naho buri boss kiniki ntushivuga ngo je ngo sinkigena n'amaguru ngo bambone. Oya na Yesu yaragira ku isi bakamubona ama ndakunda kuvuga Yesu kubera no umuntu yicishije bugufi cyane. Hari abasanizi bafite amazina mushobora guhura mwibarabara ariko bagenda n'amaguru man. Rero kajya kanona kantu kumwanya muto cyane. Twe tumaze imyaka ingahe muri game si myinshi cyane igura hari mugani imyaka tuyifise ngabo je ndikemboza kugenda muri town man nkagenda n'amaguru man. Kandi ndumuntu nkora amashow menshi cavuga ngo none mpagaze imbere y'ibihumbi n'ibihumbi canke bambonye kuri YouTube iki niki ngo sinca ngena n'amaguru man. Ariko ikibazo canje kiguma wewe namba wumvise ungiriye akantu kavuga ati wana match araguma agenda n'amaguru canke niki ariko usanga hari igituma afise target ziwanje wewe tuvuga ati match ndaguterere none ndafise page Facebook uzotunyandikira ati wana match ndafise agakarina reka ndakagutere ni fresh ngase nca nigira umuntu ari high ari hejuru no hanze baragenda n'amaguru bafise amamiliyari. Rero ico kintu kirica abanyamuziki carabishe mu mutwe. Umunyamuziki hagufasha famille yiwe ruguru je ndaza abanyamuziki aho Bujumbura bashaka kugira mu modoka nziza bapanga inzu nziza yamahera bakorera y'amakoncert agaherera mu nzu agaherera mu gitoro n'imodoka izimvye umugabo atakwimvira ko uzogura ga parcelle ejo gutegura hazoze ejo niyava mu vy'imiziki ntituzoyigumamwo turagwanda harabari n'ivyo menshi baguye mani bari hit sana ahubwo tegura kazoza namba yabikoze kubwo gutegura kazoza fresh ugasanga abanyamuziki babayeho neza mu giwabo no kuronka ikijumbu ugasanga ni ngorane man ikijumbu tu hama nguri hiti nguri kuratesa ukina amafilime nguri kuratesa iwanyu bago pambani ya family. Ariko ikibazo canje kingaha nyene mbega ibintu nkabijya iyo bimaze kuba abantu bakatira attention kuri wewe kuko nero ubu numu superstar numu star we mwene wacu numu star mwene wacu oye nta numwe atari kuri impuzu kuri impuzu canke banka Kanye West wambara isashe munsi ucushira akabindo ushugenda utonde hajya ku mabisi uri kuravyumva uza kuba umustar ni ahaguze kuba abantu bakumenye urumva ariko kumenya umuntu akumenyere ku bikorwa vyiza sivyo kukumenya na ushase ko bakumenya barakumenya ariko bato kukumenya bisigura iki nakubwiye kuri impuzu ja ku mabisi utonde umurongo wambaye akabindo n'isashi ucumenyekana canke genda unyamwibarabara ucumenyekana bagufotora uvuga ati mfotora bikora bimva mu Fred. Rero umenyekanye mu biki ntumenyekane mu bubeshi andika izina man ariko abantu sibijuju wakoze iki niko hari kintu mwitanga umu superstar ngo umustar wakoze iki namba kintu wakoze urumva wara ba Big Fizzo sava baragiye mu bintu byinshi barasohoye indirimbo nyinshi barakoze amakoncert menshi barakoze amakolabo menshi abantu barabazi iki niki muga kuri rezo sosio ntukora ikintu ngo baye umustar man umustar kuba umustar ni bikorwa vyawe ivyo bikorwa vyawe bingana gute ushaka gukora ikintu kimwe rezo sosio kini ako star man no aho uri kurarondera ubustar mugabo ni bikorwa vyinshi ko umustar ni ibintu vyinshi uri kurabiba ntushaka kugira ngo ugiye gusoroma ikintu utari myemana uya umanza kurima yego cyane ikibazo canje mugamuze muri hangana kuvuga ijambo umustar nakubwiye genda mwibarabara kora ibi nibi naguha ikintu genda gukora
baca bakumenya muga ntuzobumbaye umustar ubu star nza kuburaba mu kazi kiwabo. Ikibazo canje kiri ngaha, mbega bijya ko vyamubaye ko basi akamenyekana muri burya buryo kandi mu buryo bwo kubesha kugira ngo ashobore gukiza filme yiwe. Kumenyekana mani naramenyekana, yaramenyekanye nera n'umustar ubu nyahanu ntituvugana ngo yaramenyekanye. Oya nakubwiye nawe urashobora kubikora ariko ntibiza gusigura ko umenyekanye. Uravyumva ahubwo barabonye ibyo yakoze si kuvuga ngo yaramenyekanye, babonye ibyo yakoze si kuvuga ngo yaramenyekanye. Umenyekanye mu biki? Hari ibintu umuntu atabura mwica abantu mu mutwe mani. Umenyekanye mu biki? Nzanira ibikorwa hamumenyekanye. Ego nivyo kanye kantu kaba gakenewe, ndamubwira ati warateguye ariko dukeneye rero namba ari film ariko arakora. Ndaza abantu bakora filme benshi ngaho, nafatira ibikorwa bishire ahabona akore cyane, ntasubire mu byo kubesha abarundi, kubesha abantu. Nashafatira akora ibikorwa namba ama filme yashire habona hamwe byo kumenyekana cyane mu mito umustar muzobona ati mbega ibikorwa vye vyakiriwe gute, vyakunzwe. Ibi ndayikubwiye nk'umunyamwuga, nk'umunyakazi waka kazi kiwanje, ku bintu mbona, ku bintu je kintu mpagaciro ni gikorwa wongo mze n'uburambe mu bintu n'ibintu ngene vyakiriwe. Uri umunyamuziki, uri umuririmbyi, unzane mu muziki, ndakuraba umaze gukora iki n'ivyo ibintu umaze gukora, niyo mvuga ati ndaguhaye respect. Nawe nabwira ashaka gukreya kantu kuri izo muzu man. Ariko MC MARCARD we uvuga nk'umuntu ashaka kuvuga ati ibintu yakoze bishobora kuzana, bishobora kumwerekanisha nabi mu kibano ahabaye. Navuze kwanza ikibano cujya mutama. Uriko uravyumva? Kandi usanga ari byo mbere yagiye ku kibuga c'indege. Ujya mutama? Kwera ukuntu yatambuka. Cyane mbango yitwa Bitege. Yego. Uravyumva? Rero abiwabo hariya afise umuryango uzovuga ati none usubiye kuropora, usubiye kwikorera amabuye, usubiye kwikorera imizigo. Twarakubonye ku marezo sosiyo uriya mutamazo bamwiciye. Uravyumva? Reputation kuboneka kundi kuntu bazoca avuga ati urabanira wamanutse mu gisagara, twarabonye ibintu none amahera ari rero namuha gateye gatume gahomba ni fresh. Hama nawe ivyo yateguye Nella icubishira ku marezo sosiyo, sohora kuri lancement iyo filme tuve mu bubeshi kubera ntitugume turashaka gusanga iyo film itariki irasohoka ubu tugasanga twa turica abantu, ikintu muri n'ivyo azokora, ikintu umuntu wa film azokora akabishira muri burya buryo canke naho kizoba ari cikuri bazokibona nk'ububeshi. Muri ivyo agize isanganya, umuntu wa film agize isanganya tubishire mu marezo sosiyo bazobona ko ari ububeshi. So ikintu gihari rero nibace bagwiza ibikorwa muri uko gupanga ama strategy kugira gutukosora ibikorwa byo ni bon, ariko nitugire nani nidukora ibintu byo kurondera amazina canke gukora ibintu byacu bisohoke cyane tugaca turenza urugero. Uravyumva? Tukakora show biz irenza urugero, irica irengeje, irica kandi uza gusanga tuko turica n'abantu mu mutwe. So rero vyiza naca gwiza ibikorwa. Uravyumva? Asori film atres kurikirana film yanje kuko seko musabi zoca bigenda neza cyane, birashobora kwica canke bigakitse. Reka tugarutse neza na neza ku bintu vyabaye muri rusangi. Biraboneka yuko karagatwiko gateguwe neza kuko kandi kari karimwe amafaranga menshi cyane. Haheruka no gusohoka ikiganiro ariko aravuga yuko yari babikoze kugira ngo filime yabo imenyekane, bariko baractinga, yari buzz. Ntigeno geruka gusohoka ariko nubwo babivuze ko yari buzz, wewe uradusiguriye yuko hariho ibintu byinshi irya buzz izokwica muri career yiwe, mu buzima bwe rusangi eka no mu bundi buzima butandukanye. Reka turangirize muri kano kantu. Ndazi Nella ariko aradukurikirana muri kino kiganiro, je suis sûr 100% ariko aradukurikirana. Nasore igikorwa ca mbere cyarasohotse, yarasohoye filme kandi ikirarabwa n'abantu benshi. Kuri ujya mutama ntarimwo muri iyo movie, kandi abantu bariko baridoga ati kubera iki uwo mutama atari muri movie. Bisigura yuko yateguye movie imaze guhera acaza gutegura agatwiko. Abantu bariko baridogera ico kintu. Rero Nella ariko aradukurikirana muri uno mwanya, je suis sûr à 100%. N'ubuhe butumwa uwo mwata rwo kumusha intege
oya sinomuca intege kubera na jewe umuntu wese ndamutera intege kuko nuvume ngo wowe uriko uramubwira umengo wamukariye no ndakwereke navuze muri rusange mvugira entertainment sivyo je ni nabesha MARCARD uyu munsi nkaja kuri micro nkabesha abantu nkavuga amakuru adatohoje neza nkaja kuri micro nkavuga ibintu bitari byo haba mu ma concert urumva nkipostinga ndahantu ngwaye canke dokumena n'undi muntu nkavuga ati abantu kunuku naguze Ferrari naguze iki atari ivyo tugahora ndiko nkintembera n'amaguru ahantu uza kubona ivyo nzokora byose aha mvugiye muri rusange hamwe nambara abanyamuziki iki niki tugiye turabesha abantu bavyumva babafana bacu tuko turabakura ko kutwizera kwizera ivyo dukora kuravyumva uwabikunda sana yari Sabi hari umuntu hamuhanu ati ugiye urabesha abantu ku marezo sociaux yageze kubesha goye cancer yageze kubesha ibintu byinshi naguze ibi bampa amamiliyoni aya naya tugaci dusangura remvye ni example simvuze ngo araremvye canke iki ni example ntanze muri rusange sivyo uza gusanga ujya mufana tuko turabesha tazosura kutwizera ivyo mukora murababesha abonye ikintu kuri rezo sociaux nagifata au sérieux avuga murababesha abantu muri entertainment so rero ikintu gikuru ijya film yaca isohora agaca sora najya amafoto so was good man ariko naho vyabaye ari ibintu vyiza ni bon abantu barayibonye ariko yaca sora film bagiye kumenya kare ubeshi mu nyuma bagiye kurondera ujya mutama basanga umutama hari n'umuntu aba hanze hari n'abantu bo hanze bidoze ati twebwe aba diaspora bariko baradufatana twebwe bariko badufata fo kwa ducafuza kwe ire turabe kugira gutegura gatwiko ni sawa muga turabe ntiturenze giye kugura ibage urayikota ibishungi sinzi kaba amakanzu niko bayita costume ujya mugabo yarayambara ukamengo yamumitse Wama no mu diaspora kwe kintu kihari ntituze turarenza cyane ahubwo dukora izo sinanse ko dutegura izo nzira zo kuri ibikorwa byacu ariko bice bigiramo vyose uravyumva bice bigiramo byo basawa of course reka ndagushimire MC MARCARD ndakubwira ati big up sister warateguye uratwika wewe uvuka hano aratwika yamude avuka mu gisagara ntazigabash ndamenye neza avuka gusa MC MARCARD reka ndagushimira nani ndagushimire bro nibazi ko twayaze fresh nibazi ko tabonarenganije inbox arashobora kuja kwandika MC MARCARD dola capital Instagram page Facebook n'ahandi ibintu nk'ivyo ndamaze kuronka abantu benshi banyandikira hanze hari abandi babibona bakikawusha ni munyaruke gira dukuze entertainment turabemera sana wagwane ndazi uku kwezi kuza imbere bikorwa bizo ari byinshi cyane mu muziki kandi ndafite n'ama concert namba aba diaspora mu Burundi mukabona amafishe ndiko karibu ndafite ama concert na baroriro ba Raflo bande n'ibintu byinshi man ndazi bikorwa bizo ari byinshi nemugakate oya karibu sinavuze ngo itariki zinizi kunuku oya nagatwiko nyene none sinekorera publicity nella ni atwits ariko biriza vrai nella ati fume ngo birajanye bazokore filme bari kumwe bazomutumire Nella yego kwe merci beaucoup reka ndagushimire MC MARCARD kuri kano kanya waduhaye nongera shimira nawe mu muntu uri kuradukurikirana umukunzi wa Yagatech TV ndakubwira ati tuzosubira naho ubutaha bye bye ciao